bagenzi bakunzi b'ikiganiro cacu Deutsche Kurs ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro twabateguriye kuri uyu munsi. Ni ikiganiro mu biganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand yo mu kigo ca kaminuza y'u Burundi, akaba ari jewe Paul Ndayihereje ndakibashikiriza. None kuri uno munsi dusubiye guhurira ngaha, twabasasiye twifuza kuganira namwe tuvugana n'ibijanye n'iki kintu nanditse ngaha imbere, ku bafise amahirwe kumbure barakibona bakagisoma, ku bandi reka ndakibasomere. Kuri uno munsi tuza kuganira ku bintu nise ngaha prépositionen. Le thème de ce jour ni prépositionen. Mugaca mwibuka yuko prépositionen ari la forme du pluriel y'ijambo ryitwa préposition. Prépositionen. Préposition. Ngiki i le thème central. Prépositionen umutwe w'ikiganiro urabandanya. Vor, seit und nukuvuga hamwe na für. Ngaya amajambo atatu bita prépositionen au pluriel kubera nkuko muvyumvise ni zitatu. Ngiki ico tugiye kuganirako, aho tuza kwibukanya mu ntango icarico préposition. Ico préposition gisigura n'ikibanza caco muri grammaire y'ikidage. Mu ntambwe ikurikira turaza kubona ko uyo murwi w'amajambo ugizwe n'amasous-groupe. C'est une catégorie de mots igizwe n'ayandi masu-catégorie de mots. Turibukanya igituma ari uko. Turaza kubona uburorero bumwe. Mu ntambwe rero ikurikira ariyo tuza gusozerera, turaza kwifukariza kuri izi Präpositionen zitatu, vor, seit na für, aho tuza kuzikura muri sous-catégorie de Präpositionen, aho tuza kwihweza ingene zikora, ico zisigura cane n'ikiziranga. Reka rero dutangure ikiganiro cacu nyezina. Tuza kuganira kubijanye na prépositionen. Prépositionen numwe muri ya mirwi y'amajambo agize ururimi rw'ikidage. Twibukanye ururimi rw'ikidagi rugizwe n'imirwi itandukanye 8.
iyo mirwi bayigize bafatiye kuco y'ayo majambo arangwa, leur fonction grammaticale iyo ari dans un contexte précis, cane cane n'ikiziranga au niveau de leur forme et même de leur fond. Vite rappelé, iyo mirwi munani ni nomen. Umurwi wa mbere nomen. Article, umurwi wa kabiri article. Verbe, au pluriel verben, verbe, verben umurwi wa gatatu. Umurwi wa kane ni pronomen, pronomen. Umurwi wa gatanu ni adjective, adjective. Uwa gatandatu ni adverb, au pluriel adverbien. Uwindwi ni connectoren canke Konjunktionen, connectoren canke Konjunktionen. Umurwi w'umunani ari wo tugiye kwisunga uno munsi aho tuza kubona n'ibiyigize bikuru bikuru. Umurwi w'umunani baciyemwo mu rurimi rw'Idagi ni umurwi wa prepositionen. Rero icyo tugiye kwihweza uno munsi ni umwe mu murwi ugize amajambo agizwe canke agize ururimi rw'Ikidagi. Ceci pour le rappel. Ayo majambo bashize mu murwi umwe urafise imvo n'imvano yawo, urafise igituma, hariho ibituma. Kimwe nyamukuru ni la fonction grammaticale y'ayo majambo. Nivyo ari mu bwoko bwinshi uravye ingene ayo majambo yandikwa. Mugabo kimwe nuko naho yandikwa différemment, dans un contexte donné, dans un contexte précis, ayo majambo ari mu murwi umwe urangwa na ikintu kimwe bisangiye. Ico naco si kindi. Prepositionen icambere co nobabwira nobibutsa mbere nuko n'amajambo magufi abaho. N'amajambo magufi abaho. Baragerageje kuyaharura. Selon certaines sources crédibles, viables, boba basanze ayo majambo yose hamwe ari 137. N'amajambo 137 bashize hamwe bita preposition, kubera ayo majambo n'ahatandukanye kwandikwa afise une même fonction grammaticale. Mu vy'ukuri, et ceci dit de manière générale, ayo majambo magufi sur le plan de la forme, faisons un pas sur le plan de leur fonction, asserva de pont entre deux objets, entre un objet et une personne, entre deux personnes. Concrètement, mbega igitabo canje kirihe? Nta kuntu ushobora kwishura iki kibazo sans devoir faire recours à
une préposition. Inyishu imwe mu nyishu nshobora kuronka bivanye koko na la realite y'ico gitabo. Dein Buch liegt auf dem Tisch. Igitabo canje kiri. Wo liegt mein Buch? Inyishu, dein Buch liegt auf dem Tisch. Ndondera igitabo. Ndondera ikibanza ico gitabo kirimo. Donc ngaha kugira ngo nishure grammaticalement correct, je dois faire recours à une préposition. Muri za zindi 137. Selon cette situation concrète, ni auf. Auf. A ou F. Auf. Ngira ngo muravyumva. Dein Buch liegt auf dem Tisch. Iryo jambo rigufi auf bita préposition iza idéfinissa itanga une précision sur l'endroit aho igitabo kiri par rapport à un autre objet. Ngaha la fonction grammaticale ya auf, c'est de définir la position ou la place ico gitabo ndondera kiri. Ntikiri munsi y'intebe, ntikiri hejuru y'intebe, kiri ku meza. Auf dem Tisch, qui est une position bien précise. Kuko ndashobora gukoresha yindi préposition, mais la réalité va de son fait changer. Dein Buch liegt unter dem Tisch. Au lieu de auf nkoresheje unter, ou NTER, qui est aussi une préposition qui définit la place ou la position exacte qui nous dit qu'on a rondera. Et cette position est définie par rapport à igitabo ndondera naho kiri, intebe, imeza. Uburorero bubiri. Dein Buch liegt auf dem Tisch. Canke dein Buch liegt unter dem Tisch. Abonye yuko atanyishu ishoboka ngomba kwishura en respectant les normes essentielles de la grammaire allemande, je ne peux pas répondre grammaticalement correct si je ne fais pas ici recours à une des 137 prépositions, 137 mots. Muri aka karorero ndiko ndatanga, urumva ndiko ndondera aho ikintu ndondera, en l'occurrence igitabo kiri. Ce qui est pour moi intéressant, c'est le lieu. Le lieu. Izi preposition zibiri na karorero, auf na unter bazita local. Local. Nous kuvuga iki? L'endroit, le lieu. Donc, le mot, les mots, ziri mu murwi wa local préposition. Local préposition. Ni lo zijya arya majambo afasha kudezinya, kuprécisa, kwendika avec exactitude la position y'ikintu urondera, canke aho umuntu ari. Mbega mwigisha ari, mwigisha ari, nkeneye kumenya l'endroit où se trouve, où est assis, où est debout umwigisha. Uburorero bwerekana ikibanza, le lieu. Hari
muri wa murwi w'amajambo 137 hariho izindi zifasha kwishura ku bindi bibazo bw'ubundi bwoko. Muri ico gihe sindondera le lieu où se situe ikintu, le lieu où séjourne umuntu. Non, c'est pas le lieu qui m'intéresse. Ndashobora kubaza gute, mu kidagi bavyita Art und Weise. Art und Weise, voies et moyens. Voies et moyens. Art und Weise. Akarorero kugira ngo mushobore kubitegera neza vyoroshe, ndashobora kukubaza, mbega mugenzi, uyu munsi washitse ngaha gute? Wajute? Ashobora kuza n'amaguru, ashobora kuza n'itagisi, ashobora kuza na bus. Voies et moyens, son mode de déplacement, son mode de transport. Urumva navuye iyo nza mva, ndikora ku buryo bwa déplacement, naje ni tagisi. Ich komme mit dem Taxi. Ich komme mit dem Taxi. Ari kintu caheze. Ich bin, aha dukoresha en temps de conjugaison twabonye ngaha bita perfect. Ich komme ni presence, ich bin gekommen ni perfect. Nigihe uba uvuga ikintu ucabaye kandi caheze. Ich komme mit dem Taxi. Ich komme mit dem Fahrrad. Fahrrad ni kinga. Ich bin mit dem Auto gekommen. Ich bin mit dem Bus gekommen. Ngaha hari a moyen de déplacement, itagisi, ibus canke umutuga canke kinga, na jewe nabajijwe ikibazo ingene nashitse ngaha. Nta kuntu ushobora kwishura ikibazo waje gute, washitse ngaha gute, ntakoresheje un mot yitwa preposition. Mugabo iterekana ikibanza, me ahubwo itanga une information supplémentaire. Naho mbona gutya, naje ni tagisi, naje n'amaguru, naje na bus. Aha nakoresheje iki? Un mot bita mit, M-I-T. Ngubu bundi bwoko bwa une préposition, mais qui n'indique pas du tout le lieu, mais plutôt ingene waje, ingene wakoze ikintu. Nimwe muri izo. Akandi karorero ni ikintu gisigura igituma. Ikintu gisigura igituma. Hari gisigura le lieu de séjour, le lieu d'emplacement, voies et moyens de déplacement, ingene washoboye kwideplaça, ahandi naho ni gituma. Ubwoga n'ubwoko bivanye n'ico busigura, cyane cyane n'ingene bukoreshwa. Hariho ubutanga information sur le lieu, sur voies et moyens, ingene igituma, umurwi wa kane ari wo wa nyuma wa preposition, bivanye n'insiguro n'ikintu kijanye n'ivyo tugire turabe. Izi zitatu, vor, seit und für, ziri mu murwi umwe kuko zirafise aho zihurira kandi hanini hakuru.
zisigura iki. Mais ces mots uko ari zitatu en l'occurrence parce que ni nyinshi mbega ziveyikira quelle information ko twabonye yuko hamwe zitanga information sur un lieu de séjour y'ikintu y'umuntu, un lieu de comment on se déplace, on quitte un endroit vers un autre. Uwundi murwi ugatanga insiguro ijanye n'iki n'igituma, cause. Umurwi wa kane ari wo tugiye kwihweza plus en détail utanga insiguro ijanye n'igihe, le temps, igihe. Donc pour faire une catégorisation de ces prépositions, de ces dans leur forme courte, bafatira kuki kuri le critère zisigura iki, quel est le genre d'information véhiculée par ces mots. Rero ufatiye kuri yo critère de signification indépendamment de leur forme et surtout ico zisigura, qu'est-ce que en fait quel est leur apport dans un contexte donné. Bambajije ingene naje kwishura, bambajije ingene naje ku kazi, bambajije igitabo c'abandi yo nagishize. Aha rero izi uko ari zitatu ni zitatu, mugabo hariho n'izindi uyu munsi tuza kwihoza plus en détail et de façon détaillée. Izi zitatu zitanga une information selon le contexte évidemment sur le camp. Et la réponse que vous allez donner à une question vous posez, soulevée par à l'aide des deux camps, van. Vous ne pouvez pas échapper à la question, ou plutôt dans la formulation de la réponse, vous ne pourrez pas échapper à l'emploi d'un de ces mots. Vor, seit, canke, für, ndabisubiramwo bivanye na le contexte. Ryari wavutse, ryari waje, ryari. Ikibazo au centre ni van. Turaza kubona ko hariho d'autres variantes zibiri. Ahanini il s'agit de 3 questions zisaba ko si vous voulez répondre grammaticalement correct, aho uzokoresha soit vor, soit seit, soit für. None ni ryari umuntu akoresha vor, ni ryari umuntu akoresha seit, ni ryari umuntu akoresha für. Mais non dépend, quelles que soient les circonstances où il koresha, zerekana le temps. Temporal. Temporal, muravyibuka. Aha. Ni jambo emprunté du latin tempus, le temps. Rero izi aya majambo magufi préposition ni en fait ni porteur d'un message relatif au temps. Ryari umunsi mukuru utangura, ryari ufise ikibazo, ryari wahejeje amashuri, ryari uzoza kundamutsa, urondera stage y'igihe kingana iki. Donc ngaha ni iki urondera inyishu, ugomba gupréciser une situation en donnant une
précision sur le temps. Donc, c'est un élément extrêmement important, élément temps. Iyo nayo igizwe novuga hari Zeitpunkt, Zeitpunkt, hakaba na Zeitspanne. Zeitpunkt, Zeitspanne vyose bigahurira ku ciyumviro c'umwanya igihe. Reka kuri uno munsi tugeze ngaha kuko umwanya usa n'uri kuratuzimba, ariko ndabemerera ko mu kiganiro gikurikira tuzobandaniriza ngaha nyene aho tuzobona concrètement ryari koko umuntu akoresha fois Zeit für kugira ngo tubone leur différence au niveau de l'emploi. Naho zihuriye kuki? Zihuriye ku mazina, naho zandikwa différemment. Ce sont des prépositions kandi zigasangira un sous-groupe bita temporale préposition. Reka ndabakengurukire ko mwabanye nanje, ndababwira nti Imana ibazigame naho ubutaha tuzosubira. Kazoza FM, be your own boss.